turi hano nk'abaserukizi ba Julian Tangishaka ari warongoye Jury Entertainment igizwe n'ibisata bitandukanye ko bagiye barayivuga harimo Jury Competition, harimo Jury Event, harimo kandi na Jury Media, harimo na Fondation Julian nkuko bagiye barayivuga. Ikintu numva noza kongera ko ngaha ni ikintu kijanye na competition. Ino competition iratunganijwe cyane gose ku buryo mudashaka kuba mu byibaza ko ni igikorwa kitazokora Igor, ni igikorwa kandi kitazokora Shalom, ni igikorwa kizokora abantu bose bari muri industry kuko hazobamo baririmbyi, hazobamo kandi aba influencers, hazobamo aba tiktokers, hazobamo abenshi makuru mwebwe, hazobamo kandi n'abantu benshi batandukanye bazoba bari makino gikorwa kugira ngo dushikane kure abanyempano batandukanye bari ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Icambere hangiro no gushikana kure abanyempano bataragaragarizwa impano zabo ngaha mu Burundi. Kigira kabiri gahunda yiwe no gufasha abantu batagira ikintu bashaka kuba bo kwishoboza hagati mu gihugu, ari naco kiri muri Fondation Julian nko bagiye baravuga Shalom. Kindi naco ni Jury Competition, kwiyandikisha ni gushaka urubuga rwa Jury Entertainment. Kuva no mustake ya gatanu batanze urusha ko ari umunsi wo kwiyandikisha gutanga no munsi kugira ngo umuntu wese afise impano yandikishe na cyane cyane kuririmba bice kwa n'urubuga rwa Facebook rwa Jury Entertainment. Kuri Facebook azotanga link n'izina yiwe n'intara sanzwe avukamo, apari ntara bamwo kuko intara bamwe ashaka kwanga mu gisagara mugavuka mu ntara y'umuntu. Atanga link, izina yiwe n'intara avukamo na telefone yiwe, gutyo bacamusha mu rutonde muza murabona yandikwa ngende gendari agenda kuri Facebook ya Jury Entertainment. Yabivuze neza ko ino competition izobamo nk'ibiteramo kuko finale izoba igiteramo, 8e de finale izoba igiteramo, 4e de finale kizoba igiteramo. Mwani majambo si ibintu bizobera muhiri wanje canke bizobera muhira kwa Shalom, ni ibintu bizobera ku mugaragaro. Nimba watanze ko bishobora kubera muri Nueva bikabera muri Nueva kandi harimo n'abandi batandukanye ngaha mu Burundi. Mwani majambo amafaranga zo kwinjira yakoze mu kwinjira ku muryango nkuko iteko ryavuye kwa Jury Entertainment azofasha abantu bari hagati mu gihugu baje batagira ikintu bashobora kuba bo kwishoboza bivuye muri Fondation Julian. Nico kintu numva noshimikira ko cyane mwumve ko sa amafaranga agiye kuza mu mufuko kwa Shalom cya kwa Julian Itangishaka kuko yashizemo uburyo mwa bino bintu nuko adakeneye amafaranga mwa bino, aho akeneye ko ashigikira impano z'u Burundi akanashigikira kandi n'abantu batagira ikintu kwishoboza. Hano bifatanya event, bifatanya kandi na competition, birafatanya kandi na Fondation Julian. Bino rero ni bimwe mu bintu bigiye kuba bikogwa n'uwita Itangishaka Julian asanzwe arongoye Jury Entertainment ngaha mu Burundi. Barako yagiye kuba ija ku mugaragaro mu kubashimira mwe abamenyesha makuru mwashitse hano kugira ngo mufashe Julian mu gushira ku mugaragaro kera gikogwa. Ari nako kanya muca mugira n'ibibazo mushaka kuba mubaza kwa kino gikogwa mu byo twagiye turatanga byose. Nibaza ko vuba cyane igiteramo cya mbere kiratangura mu gihe hashobora kuba hamenyekana abagiye muri 8e de finale, kuko 8e de finale izoba haje muri 4e de finale, baje muri 2e de finale, mu nyuma bakore finale n'abarinzi batandukanye ngaha mu Burundi bashaka kuba bane batanu sinzi mugabo bazwi. Ariko hambavu yaho bavuze ko umwe mu bazaba batsinze azoronka iba kujya kuja muri management ya Jury Entertainment, muri management ya Itangishaka Julian. Nivyo murakoze nk'umuserukizi wayo niyo jambo numva no kongera ko murakoze. Kwiyandikisha kuri Facebook uzotanga link ku muntu afise indirimbo, ntibivuze ko umuntu atagira indirimbo atazoza kwiyandikisha. Nuko muranyumva, ku muntu afise indirimbo uzotanga link, mugabo bitavuze ko udafise indirimbo utazoza kwiyandikisha uzoza kuri Facebook. Mani majambo uzoza mu gihe ufise link uzogitanga. Nitwovuga ngo haziyandikisha ngo abantu bafise indirimbo kuko hari abafise impano batagira indirimbo batose n'uburyo bwo kuyikora. Aha numva kico kirangiye. Kigira kabiri yabajije donc abarinzi bagiye kuba bajamwe barahari ahubwo ntibarashigwa habona, barahari ntibarashigwa habona kandi amasezerano y'abarahari ahubwo umuntu ataramenyekana nugiye kumenyekana muri competition kugira ngo atsinde abo wa mbere aje mu bandi. Birumvikana muri competition ikintu kizofatigwamo, ikintu cya mbere n'umuriza abantu hariho les membres de jury, hari abaririmbyi bo ngaha mu Burundi bazaba bari muri jury. Si twebwe ntibizaba binaturaba ahubwo hari abantu bazaba bijejwe gutunganya rino higanwa. Mani majambo hari indi staff usanga izo bari muri jury itanga amanota bivana n'ingene bagiye barakora bahiganwa. Bazaba bari babaririmbyi ngaha mu Burundi bamenyere ibintu by'amajuri kugira ngo
bashishikare kudahengamira hariya canke hariya kuko bobo ntibazobari n'abagenzi babo. Cyambo cyari umuntu akibajije ashaka kunyandikira ari muntu tuziranye sinzi mugaje ntibizabinda bibi. Hari undi umuntu azobiraba bisango azohabwa ivyo yahawe azokora kuvyo yahawe maze nawe ashikirize bari muri staff ari nk'abantu bagiye kuri 3 cyangwa 4 batange umuntu agiye arusha uyundi bivana ivyo bagiye. Hari amategeko azogenda arisungwa nibaza ko nanya azomenyeshwa hamaze gutangura higanwa biciye kuri Facebook. Bo hari umuntu abaje gushika muri finale, hariho biteme di finale, hariho kateme di finale, hariho na n'icya kabiri kija muri finale, hariho na finale ya nyuma. Ubushimi agashimi kambere no kuja muri management yiwe. Akagira kabiri hari bahasha izoba yategekanijwe izotangirwa mu gitera mu finale cyanyuma. Muga muri finale ntazotsinda umwe, hazora abantu batatu batsinzwe. Muri abo bantu batatu ubushimwe buzaba butandukanye kuko azuba ari batatu kandi mugo umuntu yabaye wa mbere mu gusumbya abandi baje muri management arona agashimwe gasumba kabandi hama aze aserukiye nabo bandi mu giteramo kizoba cyabaye cy'abaririmbyi. Igihe bizotwara amezi agera kuri 3, amezi 3 niyo mezi bizotwara. Turi mu kwezi kwindwi cyangwa mu kwezi kw'icumi tuzatsana bakora soze ibikorwa byo gushira ahabona uwabaye wa mbere. Rakoze.